c'u Rwanda ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Edouard Ngirente akazoba yitabiriye ibirori by'isabukuru y'imyaka 59 Uburundi bumaze bwikukiye twabibateguriye. Naho ugukura ibihano ku Burundi kumwe bwa buraya bihimbara umugambwe APDR, mu mugambwe IPD zigamibanga babona ko APDR iriko irasabiriza mu kwagaza leta navyo mukaza kuvyumva. Muri Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo naho imyidogo ni kirenga ku bavyeyi baharereye inyuma y'ingingo iheruka gufatwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ku isi HCR yo kudasubira kubarihira amashure. Metusera Ntuyituke araza kudushikanayo. Aya makuru mugira muyashikirizwe nanje Gikundiro Jeanne d'Arc, mu buhinga bw'ivyuma hariyo Yves Irakoze. Twongeye kubaha ikaze. Kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana. Burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi, kuko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahari. Reka ntitware no atanze mu confondre par chose ntimucanga ibintu ditwanka kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu, rizoguma ari ijambo ry'Imana. Naho rero tugira tuti ivyo bafashe byo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana, barazi ko bariko barayibesha. Imana ntibeshwa, woroha gufata abantu ukagahita abashikirangaji bose ukabatwara ukabamara indwi yose cyangwa iminsi 3 cyangwa umunsi umwe. Nta bintu bafite bakora vyotuma batunganya igihugu kikava mu kene. Ndongera bivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi, ntizongera kubaho. CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umuganga mu Burundi, ku buryo bazohaba ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho nyabwoba. Radio Ubuserukizi bw'umwe bwa buraya bubicishije ku buserukira Claude Bacho avuga ko atangazwa no kubona ubutungane buheruka gushikiriza ingingo nziza kubijanye n'irekugwa ry'uwaharanira agateka kazina muntu mu Burundi Germain Rukuki yakorera ishirahamwe Akate Burundi. Babicishije ku rubuga ngurukana bumenyi nyene umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNDH nabo nyene basaba ubutungane gushira mu ngiro iyo ngingo vuba hashoboka. Germain Rukuki yari yaciriwe imyaka 32 ariko mu nyuma aza gucibwa umwaka umwe gusa, hari ku wa 4 w'indwi heze, aho amategeko ategekanya ko yategerezwa gucare kugwa uwo mwanya nyene. Amakuru yo kwizera mbere akavuga ko yari yamaze no kubwirwa ko yotekera utwiwe agataha, ariko mu nyuma ngo hakaza itegeko rivuye hejuru rimugumiza mwibuye. Akate Burundi yarasanzwe akoramwo, bagasaba umutekano uhagije kuri mugenzi wabo igihe akiri mu mvuto hamwe n'igihe yorekugwa, kuko bafise amakenga ko ashobora kugandagurwa. Ariko amakuru dushikiriye tukiri kuri iyi nkuru nyene nuko mwibanga ntangere uharanira agateka kazina muntu Germain Rukuki yarekuwe kuri uno muhingamo w'igerekerezo rya 30 Ruheshi umwaka w'2021. Radio Peace FM y'Urwaruka tukaba dukeje Rukuki, umuryango wiwe hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Ngaho mu vy'agateka kazina muntu nyene mu cegeranyo c'umuharirige iteka kigira icamajana 268 gishira icamajana 271, ico naco kikaba icukwezi kwa Ruheshi, aho hibonekezamwo abishwe, abatotejwe n'abafunzwe hatisunzwe amategeko. Abishwe bakaba ari 61, muri abo abashika kuri 30 bakaba batowe bishwe na babiri bagandaguwe n'inzego z'umutekano. Lige iteka bavuga ko abantu 10 bakorewe amabi afatiye ku gitsina, abantu 4 baranyurujwe, umwe aratotezwa, n'abandi 33 bahagaritswe hatisunzwe amategeko. Muri abo bakorewe amabi harimo abakenyezi 7 bagandaguwe, 2 muri abo 7 batowe bishwe, n'abakenyezi 3 bahagaritswe binyuranye n'amategeko.
mu kanya twerekeze mu gisata c'indero ariko mu mpunzi. Radio Peace Imyidogo ni myinshi mu ikambi y'impunzi ya Rusenda ni muri Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo, aho abavyeyi bidogera amashirahamwe asanzwe abafasha ko yabatereye abana babo mu mabarabara inyuma yo gutangaza ko ishirahamwe rya HCR ataburyo rigifise bwo gufasha mu gisata c'indero. Aho ni mu gihe abavyeyi bari biteze ko ishirahamwe rya Caritas Goma hari ico rigiye gufasha ariko bigahinduka. Abo bavyeyi bategwa ubwoba n'amabi bariko barakorerwa mw'iyo kambi. Abo bavyeyi bagategwa ubwoba n'amabi bariko barakorerwa muri iyo kambi, aho mbere umwe mu babaserukira yagize ico ashikiriza mu buzima babayemwo, na cane cane iyo mu gihe baronse abashitsi iyo ndongozi ica isigara irahirwa buhongo ndetse igakugwa mu mabanga n'igisata ca leta ya Kongo kijejwe impunzi CNR. Metusera ntuyituke. Indiro y'abanyeshuri b'impunzi ndetse n'abanyeshuri b'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu karere ka Rusenda yarononekaye cyane kuva mu ntango z'umwaka w'ishure 2021 nk'uko twavyiganiwe nabo mu bavyeyi kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 30 ruhesha umwaka wa 2021 ko hamwe byaturutse ku kiza coronavirus nayo ngo ukubura imishahara kw'abigisha byakomeje kwibonekeza muri ako karere k'indero ka Rusenda Canton Scolaire de Rusenda mu Kinyamazuhu yakomeje gusonga isibe ku kibazo c'indero. Kubwo umuvyeyi w'impunzi avuga ko kuva mu ntango z'iyo kambi y'impunzi ya Rusenda batigeze bizera ndetse banishimira indero y'abana kuko ngo bigishwa no mu rurimi batumva, bityo bigatuma umwana ashika mu mwaka wa 6 atazi kwandika izina ryiwe. Tugiye kuraba abana baje bava mu Burundi iwacu mu gihugu cy'iwacu, ubwo dushitse ino twabonye neza ko uburyo abana bino baza biga na hariya ni ibintu bitandukanye cyane, kuko ino twatangara abana ukuntu baza bashika no mu mwaka wa 6 ugasanga naho mubaza kwandika izina ryiwe ntajya ashobora. Ni ibintu rero bimara amaje twebwe ku bantu b'Abarundi kandi biteye n'isoni, na cyane cyane tutabona akazoza kabo. Igituma abanyeshuri batiga, twebwe bwa mbere turi impunzi, rero ahubwo twosaba hamwe k'abamenyesha makuru mukabitukwirikiranira, kuko twagiye twumva hasohoka ibintu ngo abanyeshuri ngo batangure kwirihira. Izo zose n'ingorane twagiye duhura nazo, kandi turi impunzi atakintu na kimwe dushobora kuba dufise. Kubwo uyu muvyeyi ngo bagerageze gusaba HCR n'igihugu cy'u Burundi ko bamasezerano kugira ngo abanyeshuri b'impunzi bahabwe ivyigwa by'u Burundi, ariko barateshwa, bamwe bararashwa abandi barafungwa. Ico gihe tumaze kubisaba byatugendereye nabi cyane, kuko twe twamaze kubibona neza ko abana batazoguma kuri ritme canke ku muvuduko bari bariko. Tuca dusaba yuko amashuri yoba mu kambi, abana bakapfirikiza ya ritme bariko mu Burundi, ariko ntabwo byabaye bishoboka kuko bamwe bararashijwe, abandi barafungwa, abandi baragirirwa nabi. Ego ibyo byose ntitwashishikaye kumenya imvo n'imigambi byoba bigamije. Aho ni mu gihe izo mpunzi zisaba ishyirahamwe ryita ku mpunzi HCR gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mwaka w'ishure ntube imfa gusa. Ane branche mu Kinyamazuhu, twebwe ico twosaba ishyirahamwe HCR hase nuko yodukurikiranira hafi canke hagufi, kuko twebwe turi impunzi. Nimba byashitse bakabona yuko twebwe boba baduhimbye canke bigenze ukundi kuntu, bokora ivyabo kugira ngo twebwe ubwacu abana bagume ku ndero kandi baze bagire ico bamariye igihugu cabibarutse. Rero muri no minsi tumaze kumva abana bamaze iminsi bari mu mihira. Ego ico twosaba hasere nuko kweri yo dufasha kuri ico kintu, twebwe nta mahera twoza turonka, ahubwo dusaba amakungu kweri ko yo tureberera hafi, kuko ntabwo impunzi ziriko zifatwa neza na cane cane mu ndero y'abana. Tuributse ko mu ntango z'iyindwi abanyeshuri bo mu ikambi y'impunzi ya Rusenda bihaye amabarabara basaba ko uyu mwaka utoba imfa gusa, aho bafashe urugendo n'amaguru rwabagejeje
ku biro bikuru by'ishyirahamwe HCR Ibaraka ahasaga nk'ibirometero 30 ariko akaba atanyishu yo kubaremesha bavanyemwo ku bwa Radio Peace FM ijwi rwaruka Metusera Nuituke muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo Kivu y'Amajyepfo. Mu vy'imigenderanire mu ntumbero yo kunagura imibano no gusubira kuvugana ururimi rumwe, umushikiranganje wa mbere w'igihugu kibanyi c'u Rwanda Edouard Ngirente aritezwe ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Edouard Ngirente akaba yitezwe ku munsi w'ejo igerekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka w'2021 aho Uburundi buzoba buramutse buhimbaza ibirori vy'isabukuru y'imyaka 59 kuva igihugu c'u Burundi kironse intahe yo kwikukira. Ivyo birori bikazoba kuri uyu wa kane i Bujumbura, bikazoba bihagarariwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Naho bigisa nkaho bikiri mwibanga, iyo ntumwa y'igihugu c'u Rwanda bivugwa ko azoca abonana na mugenzi we mu ntumbero yo kunagura imibano n'imigenderanire, harimwo no kugurura imbibe kuri ivyo bihugu vyose nk'uko bimaze iminsi binugwanugwa. Twerekeze muri politike. Ingingo zo guhagarika imfashanyo zari zafashwe n'ubumwe bwa Buraya zari ingingo z'agahotoro kuva kera, ari nayo mpamvu mu mugambwe APDR bamye basemerera. Uko niko Banza Witonde Gabriel abibona, kubwiwe akabona ko atani ibindi vyitwazo harimwo nko kurekura abashatse guhirika ubutegetsi. We akabona ko Uburundi bumaze guhindura ishusho mu gutera intambwe, ari nayo mpamvu ubumwe bwa Buraya bugiye kwikubita gashi kurikira. Cyo kuva kera twamye dusemera yuko ingingo zafatiwe Uburundi zari ingingo z'agahotoro, kuko barabona ko twarenganijwe. No munsi rero turavye Uburundi buramaze gutera intambwe mu bitari bike, ishusho y'Uburundi yagiye irahinduka, tukabona ko nabo rero batanguye kubitahura bakikubita gashi. Cyo tukabona yuko ahubwo byonyarutsa byo bihano bigahagarikwa kugira ngo izo mfashanyo z'Uburundi zitangure kuza. Murazi ko babihagaritse hari n'amafaranga atari make bari bemereye Burundi ariko bacahagarikwa ntatangwa. Icyo rero bizofasha mu butunzi bw'u Burundi ni byinshi, ko murazi yuko imfashanyo zabo zica mu migambi, kandi ugasanga imigambi yose bicamwe ni imigambi iraba ubuzima bw'abene gihugu. Mu gihe rero ubuzima bw'abene gihugu buteye imbere n'igihugu kiba giteye imbere, kandi bakongera agafasha imigambi mikuru ya leta, bituma ari imigambi usanga ari imigambi ikomeye cyane. Muri rusange hamwe ibyo bihano byova ko byofasha cyane mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu, kuko Burundi hari amadeni amwe tusura gufata bwiremereza kubera bimwe mu bari kurabikora. Ariko twe nibwo mbeze uko rero turasaba abatwara Burundi yuko mubandanya bakora, ariko ntihazogire ingingo basaba z'amananiza kugira ngo kumbura usange dufashe izindi ngingo zibi kugira ngo amafaranga aboneke. Aho twete nk'akarorero nk'ibyo cyangwa igihe ntibazosabe ko abatsembagaje ubutegetsi bagirirwa imbabazi kugira ngo kumbura dukureke ivyo bihano. Ntibazosabe ko abafunzwe bisha abantu ejo bogirirwa imbabazi kandi ari ubutungane bukora. Muri rusange rero tubona ko hamwe ivyo bihano byovako. Banza Witonde Gabriel akaba arongoye umugambwe APDR. Ngaho kuri iyo nkuru nyene mu mugambwe IPD zigamibanga bo batera ivyasi ivyo vyashikirijwe n'utwara umugambwe APDR Emmanuel Ndereyimana, umuvugizi w'umugambwe IPD zigamibanga akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo mugambwe. Kubwiwe akabona ko ivyo vyashikirijwe n'utwara APDR kubijanye n'imfashanyo ubumwe bwa Buraya bugiye guha Uburundi. Ndereyimana avuga ko APDR ibivuga igamije kwagaza leta. Kurikira Emmanuel Ndereyimana. Umuntu atwara ikintu citwa APDR, sinzi ko wari umugambwe canke ishirahamwe. Ico nobwira uwo muntu nk'uko izina ryiwe ribivuga, ngo banza witonde, nabanze yitonde koko, agabanye izo mvugo z'amasabo, izo mvugo zo gusaba ufukamye, izo mvugo z'ukumengo ntaco bitayeho ku bigoye igihugu. Nibabanze bitonde kuko naba ariko arasaba ntabazi ayo maboko abahasaba, arabe neza bazoyakubitako. Niyitonde kuko ubumwe bwa Buraya burafise urutonde
rw'ibintu bisabwa leta y'u Burundi kugira ngo bashobore kubakurirako ibihano Uburundi busubire buronke imfashanyo ivuye mu bumwe bwa Buraya kugira ngo bashobore kwikenura muri ibi na biriya kugira leta y'u Burundi ishobore gusubira gukora ukuri kwamye atakigoye. Ibyo bintu twama twabisubiyemo, twama twabivuze, urutonde leta y'u Burundi narufise, bisaba gusa yuko bubahiriza ibyo babasaba. Sibindi nukugurura urubuga rwa politike, abanyepolitike bahunze bari mu mahanga bakagaruka bagakorera mu gihugu ataco binona bafise umutekano, nukukora uko bashoboye kugira ngo impunzi za politike, impunzi zose ziri mu nkambi zirenga 500 zitaha. Izo mpunzi nazo zirafise ico zahunze, umutekano muke, umutekano nusubira ugaruke. Barasabwa kandi kubahiriza agateka kazina muntu no kureka bakora mu bisata bidaharanira ibyicaro bya politike bashobore gukora atakibazo, aribo twita societe civile. Murazi ko benshi bari mu buhungiro, amaradiyo yaturiwe n'ubu ntibarabarekura ngo baze gukorera mu gihugu ukuri kwamye. None uwo muntu aba ariko aravuga ibintu nk'ivyo yitwa Banza Witonde, ntimwumva ko aba yabivuze atigeze yitonda na gatoye nk'uko izina ryiwe ribivuga. Amabohero aracuzuye abafungwa ba politike bagiye baheruka kurekugwa, byari ibintu by'ibihenda amaso kubera babuze amafaranga yo kugaburira imfungwa. Ni nyinshi cyane, amabohero aruzuye birarenze. Abantu rero bakibaza ngo habayeho ikimenyetso cy'uko leta y'u Burundi irikiraca bugufi. Oya, kwari kwikura umusonga bafise mu izosi kubera amabohero batagifise ibyo bagaburira imfungwa za politike. Ubwo uyu munyepolitike akavuga ko ataca imigambwe yagaze leta y'u Burundi iriko irafasha kuko usanga batababwiza ukuri. Emmanuel Ndereyimana: nivyo rero abantu nk'abo baba bari mu Burundi bakavuga imvugo zo gushaka kuryohera amatwi y'abatware batababwiza ukuri, ntaco bariko barabafasha. Nibahaguruka ahubwo babwira abo batware bati nyabuna ubumwe bwa Buraya nimba koko mukeneye uko bubafasha, ni murabe neza mushire mu ngiro ivyo babasaba. Ibyo babasaba navyo sibindi nivyo duhejeje kudondagura bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu n'iryubahirizwa igibikenewe byose kugira ngo intwaro ya demokrasi isubire ije ku murongo. Nivyo byo kudasubira kunyonyeza amatungo ya leta, kuko nk'ubu basigaye n'ibintu by'iterasoni, abantu baja ngaho bagatora amafaranga ya leta ajejwe gusanasana canke gusanura indege irerura umukuru w'igihugu, kandi abarundi n'amakungu bazi ko Burundi butagira n'igihori kiguruka ngo ni indege. Ibyo byose murumva ko ari ubusuma buhagarariwe kandi bukingiwe n'amategeko. Ibi byose mwumva bariko barahagarika imiduga bakica abantu bayirimo, bagaturira, bagatema, bagatongora. Ibyo byose byo gushaka murumva nibo nyene bakora uwo mutekano muke, hanyuma bagashaka ko batezurirwa. Ibyo byose ntibishoboka. Nibabe bafasha iyo leta bayibwiza ukuri, bareke kuvuga imvugo z'amasabo. Nimba ari umurundi koko avuga ati ndafise ishirahamwe canke ndafise umugambwe, nareke kumera nk'uko umengo arikunda we, kubera utwo bohava bamuterera ngo yavuze imvugo bashima. Narabe ay'abanyagihugu bagowe, ay'ikivumvu, abwira abo batwara ati nyabuna ahubwo nimutega amatwi ubumwe bwa Buraya, nimutega amatwi abo mutavuga rumwe, mutega amatwi abo bose babahanura kugira ngo ibintu bisubire bije ku murongo, Uburundi busubire bube nyabagendwa. Mu ncamake nico nokebura uwo muntu yitwa Banza Witonde, nabanze yitonde nyene muko araba akasohora ijambo mu kanwa akagira ico ashikiriza Uburundi n'amakungu. Nabaraba yitonde, arabe ibimukikije, arabe bihari koko mu gihugu
kuko umengo ariko avuga nk'uko umengo aragangabutse ari mu itiro ntazi n'ibyo ariko aravuga. Mu gusozera uyavugira umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye avuga kandi ko n'igihe iyo mfashanyo yabonetse kazoba arakaryo keza ko gucinyiza abanyagihugu n'ubunyene tumukurikira. Uko rero cyo tubona nuko nk'ubu imfashanyo yoza ahubwo baba baronse uburyo bukwiye bwo gusubira gucinyiza bimwe bihagije abanyagihugu mu gihe ibyo byose bisabwa bitaraja mu ngiro. Nico gituma rero wowe wese yumva yuko koko bosubira bagafasha leta y'u Burundi turamutahura natwebwe turavyifuza, ariko banza mukure mu nzira izo ntambamyi zose zihari kugira ngo mu gihugu hasubire habe umwidegemvyo wa politike, hasubire habe umwidegemvyo wo gushikira wo kumenyesha makuru, hasubire habe umwidegemvyo wadaharanira ibyicaro bya politike, basubire bakore ukuri kwamye atawuvuga ati imbonera kure zirandara ku mugono. Izo mbonera kure nyene murazi ko zifise ibigwanisho byinshi biruta n'ibyo abapolisi bafise, nibabanze babikure mu mbonera kure, bakure bigwanisho mu banyagihugu mu ncamake. Ego hanyuma ibyo byose bimaze kuja mu ngiro, impunzi zizoca zitahuka kuko ibintu bizoba bigiye mu buryo, ico bahunze kizoba cavuye mu nzira, maze iyo leta isubirira nk'uburyo bukora koko ibintu bijanye n'iterambere ry'igihugu n'abanyagihugu. Muri uwo mwanya nta utobishigikira. Emmanuel Ndereyimana akaba ari umunyamabanga mukuru, akaba n'umuvugizi mu mugambwe IPD Zigamibanga, akaba kandi umuvugizi mu runani rw'imigambwe n'abanyepolitike bishinze guharanira amasezerano y'Arusha Sefor Arusha. Ndabashimire rero kuba mwabanye natwe kuva mu ntango z'aya makuru, naha ayuno munsi tuyasozereye. Mwakoze kudutega yompi, Yves Irakoze yamfashije mu buhinga bw'ivyuma, yakoze nayo jewe Jeanne d'Arc Gikundiro na yabashikirije. Ndabifurije ibihe byiza mu banyu no mu byanyu na gahindukiye.